Hello bakunzi ba Silent kuri micro ni Krista avec mon frérot MC Billy. Ça va murakomenise ko meze neza. Aha mutubona rero twaje banzu ba pepere. Turakunda cyane. Yes guys, rero no munsi twari turamutse tuza mu gikorwa catunganijwe na Intahinduka Family ariyo master novuga ngo iri isanzwe ari ya Masterland yari novuga ngo abantu benshi wababonye hari harimo abari muri Master Music n'abandi basanzwe bari kumwe na Masterland. Yes guys, rero nibaza ko tugira dukurikirane igikorwa cabo bajofasha abana bagowe bagwaye peut-être batawe n'imiryango yabo muraza kudukurikirana gumana natwe murahamenyera byinshi. Mbere ya byose ndashimye kwanza Imana dufashe ko bishoboka kuko ari gihe umuntu yifuza ikintu Imana ikamuha umuhamagaro w'ikintu yokora ciza ariko ugasanga biranse impamvu zitandukanye uburyo bukanka ariko ndashimye Imana ko yadufashije twebwe hamwe n'abashigikiye kene gikorwa no musi tariki 15 bigashoboka ko tukaza guha umwaka mushasha bamwe mu bagwayi bagwari hano kuri kwa Karede kuko abagwayi ni benshi tubaronsa bose ariko abarenga 50 twashoye kubashikanira agafashanyo twabegeranirije yego. Cyumviro cyo gukora umugambi cyazananye n'umuryango wanje witwa Intahinduka Family umaze imyaka 5 irenga 6 nibaza ko n'umuryango turi kuva kera gitangura umuziki n'umuryango w'abagenzi banje novuga nk'inshuti barengeye abafans kuko umufani ni umuntu nyene afana ibigezweho ariko n'abafana bo ku mutima bamaho barashigikira mu bikorwa nkora biteramo support itandukanye ikintu cyumviro niho cyavuye ko bavuga ati tugira twe nk'abafana bawe tuguma twicaye hano tuguma twicaye ifo ko dutangura umwaka dukora igikorwa cy'urukundo igikorwa cyo kwibuka abo ubuzima butemereye neza hanyuma rero niho bazana kino cyumviro hagati yabo barakotiza uburyo butandukanye kugira ngo bishoboke hama nanje nk'umwe kosi genda batwara ariko nanje ndi mu muryango cyanavuga ati kananje nkoreshe contact zanje sangwe mfise nterereza abagenzi ndashimira cyane abagenzi batandukanye banje batari mu muryango w'Intahinduka baterereye kugira bishoboke hariho abari muri Australia hariho abari muri Belgique hariho abari muri France Canada na Etats-Unis bashe kutunika isho bafise kugira ngo twegeranyize hamwe n'ivyo natwe twashize hamwe dushe gutanga bino bintu byose. Iwacu i Burundi iwacu i Burundi nimuze tuhateze imbere iwacu i Burundi iwacu i Burundi dushize hamwe tuhateze imbere. Bibaza ko mu gufasha twege nituzi abo tukita abari deminu canke abaindije bafise uburyo bukeyi cyane abantu bangibita ngo abantu banikora biragoye kumenya bitaro nk'ibi biri nk'abantu barenga 5,000 abari ariko hano kango dukore hano twaraje turasaba uruhusha inzego zibijejwe ubuyobozi bw'ibitaro baratubura urusha rwo gukorera hano kandi baratubwira ati nimwaza tuzobaha abagide babereka abakeneye bufasha gusumba abandi bagiye twagiye ko rero nibo batweretse basangwe bazi yuko bikumbure bigora bava mu ntaza kure batagira imiryango ibibuka nibaza ko antuka bizobafasha kumara n'imisi 2 cyangwa 3 nabo nyene banezerewe bakumva ko umutima wabo baremye base abantu babiyumvira ko kandi icyo novuga mu byo gufasha usanzwe ni devoir dufise umwe wese afise devoir mu buzima yo gufasha utishoboye kuko Imana nimba yagushoboje wewe utamugaye utamugwaye ukaba waronse icyo ufungura ukagenda nisho sigarana
muri make gufasha n'itegeko si ugushaka ko umuntu ahubwo n'itegeko Imana yaduhaye ko tufasha abantu batishoboye novuga ko rero umwe wese mu bantu bako baturaba kuri zino mbuga zanyu ifo yuko yumva yuko ahari no mu kibano mu babanyi yogira akantu afashije apare no kuvuga ngo izana umugisha ahubwo Imana ibagutije ubwo bushobozi kugira ngo nawe ugire icyo ushoboje abandi. Umuziki nibaza ko umuziki usanzwe abantu benshi bawufata nkuko ari ikintu cyo kuryoherwa gusa, ari entertainment, ari bamwe bakabazanwa n'amajambo yo gutukana n'iki, ariko navuga ko umuziki n'ubuzima bwose. Kuko umuziki utanga umunezero, niko n'abanyamuziki bakwiye kugira uruhara mu iyubakwa ry'igihugu, ry'ubuzima bw'igihugu, mu iterambere, mu kubaka igihugu, mu kubaka imitima y'abantu. Donc charité rero n'umuziki nibaza ko bifite isano ikomeye cyane, kuko nk'umunyamuziki kuba uvuga ati reka nkore igikorwa gitanga umunezero ku bandi, nibaza ko apa n'umuziki n'umuntu ari wese nibaza ko bifite iyo link yahagufi, kumva yuko ko kwibuka ko maze ko ugize atunga bakomeye nka Bill Gates cyangwa se amafondasiyo atandukanye, ba Messi, amafondasiyo yo kwibuka abantu batishoboye. Nibaza ko rero no kunyamuziki ari ngombwa ku munyamuziki uko utera imbere, ko nawe uronka urukundo urusubiza iyo rwavuye, kandi ukagwereka abaruguhaye ari bo abanyagihugu, ari bo public. Yego muragize neza, Imana ibampezagiye. Yego cyane, kuko twabonye yuko ari abantu bemeye gushigikira, ariko birabagora kuko twabaye gitoyi, batwemera yuko bazoshigikira nk'umuntu bwiza. Natwe rero tuzokiranja turabe tugere kuraba abandi bantu barikora bari muri zone ya Buterere, naho nyene tuzoshikayo mu ndwi ikurikira kugira ngo naho nyene tuhashike. Nuko abaririmbyi natwe twekana isura yuko kera mu myaka yahera uvuze umuririmbyi abantu bumva umuntu wa rumogi, bumva umuntu umunyabuhumbu, donc yakora ubuhumbu, umuntu yonona imico y'ikirundi, umuntu nyine sambura ahubwo atubaka. Ifo ko abaririmbyi natwe dukontribuwa cyane muri kwiyubakira iyo sura nziza yuko turi abantu bubaka igihugu n'imitima y'abantu, kandi natwe apart yuko bizo tugaruka mu kuronka isura nziza, natwe kandi tubikorere n'izindi generation kugira bavuga atago muririmbyi n'umuntu afasha, muririmbyi n'umuntu afise nuvuga impact iri positive muri societe. Niko ruvuga abanivyi rero umuririmbyi wese aziko ekagira imico itari myiza. Hariho ibintu imaze imisi bibera ku mbuga ngurukana bumenyi, ugasanga abaririmbyi biko bacafuzanya, bariko bashiraho amajambo mabi, amajambo yo kwimaramaza. Nuvuga ko ibyo bintu byadusambura cyane, kuko bibandanye biduha reputation y'abantu bari nuvuga bari batari eduque, badafise nuvuga ubumenyi canke indero bahawe discipline. Nuvuga ko rero bikasha bidutera inconvenient yuko usanga iyo tugiye kwitura abantu aba sponsors, iyo tugiye kwitura inzego z'igihugu ngo zishigikira ibikorwa byacu, canke n'abantu basanzwe ba individu bashobora gushigikira kuko bumva ko bari interested n'ibikorwa by'abaririmbyi, ajya amajambo mabi rero canke inyifato zibi abaririmbyi bashobora kugaragaza muri societe, biratuma badekuraje amwe n'abo bantu rero, haba leta, haba amashirahamwe yigenga, amashirahamwe dahiranira bya politiki, inyungu za politiki, usanga niho amasutiere kuva yaciyabura. Donc abaririmbyi tugerageze kwerekana yago impact nziza mu kubaka igihugu, mu kwenya dufasha mu kuryohera abantu, tubikore no mu bindi bisata by'ubuzima, natwe bizo tugaruka ko biduhe revenu nziza. Siren Vibes TV.